Hello guys, uno munsi ngira ndabereke ukuntu ushobora kurukira muri Bubet cyangwa ukuntu ushobora kugira dépôt cyangwa ukuntu ushobora gukina. So nanjye ino video kugira ngo ushobore kubona ukuntu ushobora kujya umuzungu. Rero abenshi musabye video yerekana ukuntu umuntu ashobora kurukira. Uno munsi twabazaniye ngaha muri video kubona natwe tangu. Wibagire gufyonda like na comment na share. Bwa mbere turaja muri Chrome canke naho ukaba ufise application ya Bubet, utayifise uca wandika Bubet B, urarindira bivanye na connection yawe ukuntu imeze. Urabona ngaha biriko birarondeza, ukeneye urashobora kudusanga. Urabona ngaho ufyonda ngaho handitse so connect. Maze gushinga so connecte uca bagusaba nimero yawe y'Uburundi, ushirayo na mode pass. Amaze gushiraho mode pass byose vyaheze, tuzumva ngaho kuri so connect. Urabona amafaranga ariko ngajya amaja dufyonda ngaho amafaranga kuri konti yanje. Anahereye kuri video ndabereka ukuntu tukotira ngaho ubonye LUMICASH, dufyonda kuri LUMICASH shiraho igitigiri cy'amafaranga ukeneye gukura, uracyandika ni guhera ku 1000 kuduga gushika ku miliyoni. Muri yose ashobora kuva muri Bubet, kandi ushobora kurutira inshuro 3 ku munsi cyangwa ukagira dépôt inshuro 3 ku munsi. Hama uhejeje kwandika turaba ngaho handitse valide, urabona aho hari fresh, kora uba fresh n'icyo ubonyeza uca wemeza kugira ngo utangure guhota amafaranga yawe. Hama ndabibutsa yuko code wokoresha, code promo payenage, urabona ngaha byakunze. Nako ndababwira code payenage yuko ushobora kugira re na ge na me na u zibiri nkuko mubibona ngaha kuri zino sanamu kandi amafoto. Ubu rero iyi video ya mbere yo kurotirira hedi tugira tubwire iyo kugira dépôt. Kugira dépôt irateba gatoyi, ariko ufyonda kuri dépôt ugacugira ngaho wanditse LUMICASH, hanyuma ugaca bagusaba code double. Code double naho narabwiye ukuntu ushobora kwirondera, utuja muri ntuzenye yawe ukandika 163 muri LUMICASH yawe. Maze kwandika 163 ucurungika, umaze kurungika urabirindira bikaza, hama ugacufyonda kuri kane. Maze gufyonda kuri kane ugacurungika, maze kurungika ucufyonda kandi kuri kane code y'ibidandazwa. Maze kugira ngaho ku code y'ibidandazwa ushirayo code PIN yawe. Ndayishyizeho icyo nca nkora cyanemera yuko kwemeza ironswa ya code, cyanemeza yuko boyindungikira. Bamaze kwindungikira kubera systeme ya LUMICASH yahindutse, cyonda 63 hanyuma akanyenyeri 3 hama urwego ugacurungika. Umaze kurungika rero urabona ngaho ko narungitse, ndacarindiriye muri LUMICASH yanje kugira banyereke iyo message. Rero iyo message cyamfyonda kuri rimwe, maze gufyonda kuri rimwe nkaca nongera nkafyonda kandi kuri rimwe kugira ngo ndabe iyo message kuko nija hejuru, urumva ibiri ku giharo ca kimwe. Code yanje rero ngiyo ni 337 iyo code imara iminota 5. Uko maze kubigira guys, nyuma y'iminota 5 utarashobora gusubira muri ya Bubet yawe kugira ngo uce uvyemeza, tayari biba biheze. Wewe ucusubira ku ntango, ucusubira gusaba iyindi code. Urabona ngaha anye code nayikopiye ngira subire muri Bubet yanje, yasubire muri Bubet yanje bivana na phone yawe ukuntu yihuta. Urabona ngaha anye yuko Bubet yanje mu minota mikeyi iza yugurutse. Murabibona yuko iza yugurutse Bubet yanje. Aho rero icyo nsabwa guys, utamfyonda kuri pushe code iyo kuri iyo pushe
hama ca nandika ya kode yanje 33 hama 79 ubusa. Rero maze kuyandika ubusa 9, maze kuyandika ca nshirayo amafaranga nkeneye ku betinga. Aya mafaranga nkeneye kugirisha dépôt. Urabona urahera ku 1000 naho nyene, uhereye ku 1000 bica bisaba yuko uca wemeza ngaho kuri valide tayari. Urabona yuko amafaranga aza yasubiyeko ngaha anye, amafaranga aza yahejeje kujako. Ikindi umuntu aca akora, ngira ndabereke rero ukuntu ashobora kubetinga biciye kuri kode yacu ngaha kuri account yacu. Iki ni icigwa co kubetinga, naho uca usanga ngaho handitse menu, aho hari agafresh, urabona ngaho onye uca uraba ukeneye Premier League, Champions League, La Liga, Bundesliga n'izo mu Burundi zose usanga ziriyo. Aha rero ndabizi mumaze kubona ngaho ivyinshi murabizi, mba mumaze gukoresha 1xbet canke mwarakoresheje ricebet, mwarakoresheje n'izindi bet zigiye zitandukanye. Uca wemeza ngaho, uca uraba ama statistique ngaho kuri iyo ntuzeye. Hama guys, hama fyonda, urabona ngaha hariho igiharuro kimwe, bisipoza yuko uba ushaka kubetinga ku ya mbere. Hariho double chance, noneho ni vyinshi ushobora gukoresha kugira ngo ubetinge. Ni kurya nyene kwa 1xbet. Nizere yuko iyi video ikwigishije. Ushaka kubaza ibindi duhamagare, nimero yacu iri muri description, urashobora kutubwira hama tugakora umuti. Nibagira ariko gukoresha kode promo yacu yawe nagiye namena kumva. Urabona ngaha za Champions League z'abagore na betinze, nagize agakeka kandi uyu mukeka warariye guys.